nasanze ari abantu bameze neza. Urabona je ndakuze, la majority nasanze bangana n'abana banje. Kantu kitwa nta bareha. Burya rero ako kanta baragakuye kubera kera tuciga. Wategeza kuja ufise umuvyeyi azi ubwenge. Yaca gushira muri alphabet y'imbere. Kuko muri konkuru mu bakuze nifata nk'ukuze. Ndi mu banduta ndi yorosha gose aho. No mu banduta ndi yorosha. Burya hajya muri Ninde harimo mwene wacu. Twe iwacu turaba comedy. Entertainment. Kowe ni mu mabukwe. Nabukwe afate umukazana nk'umwana wiwe, umukazana afate nabukwe nka nyina. Hagati y'umukazana na inabukwe. Ninde akunze kuba intandaro ya byose? Bama bapfusha cabona yuko uwo mukazana agiye kumutwara. Ari umukazana mwiza. Avuga ati uhe ba mama, uhe na ba mama wawe. Bose tuze turabasangiza. Ntabwo bawagize gukinana n'abantu kuvuga yuko bafise amazina akomeye muri sinema y'u Burundi. Muri ku masene ntibagusubirishijemo kenshi bikakunanira gose. Hafi yo kubiheba. Ntiwitorera role barayigutorera sero uko bakubona. Ufise umukobwa wawe ageze mu bigero akabagiraje kubaka. Hakaba hari abahungu babiri bamukeneye. Muri abo bahungu babiri umwe aramukunda cyane. Nukuba umuhungu arakunda uwo mukobwa wawe cyane. Ariko umukobwa wawe amukunda bibayabaye. Hakaba hari n'undi muhungu uwo mukobwa akunda cyane ariko umuhungu nawe akamukunda bibayabaye. Uwo muhanura ngo arongogwe nande muri abo babiri? Capital Center, where hard work pays off. Yeah. Hello again and again, wherever you are. Kumpande zine zisi twizera yuko mumeze neza. Uko mumeze natwe ni nako tuba tumeze. Yamara uwo bitameze neza yihangane azirikane yuko atawuhora babaye. Ejo umuntu araryoherwa, wabubabaye hari umunezero hakaza amarira n'ikisimeze, ariko kandi aharamarira ntaguma naho nyene hakaza umunezero, umuntu wese agashikirwa ibihe bikagenda neza. For real, ino ni Capital Center. Muba muri kumwe na jewe nyene wumvise irijwe umenya yuko ibintu biba byinjiye neza. Ni muri bya bikorwa mvabwenge, ni entertainment hasi hejuru, tubikora tuva mu buryohe tuja mu bundi. Ino ni Capital Center ngo nakunda bivuga, ni umuryango wagutse ukorera muri entertainment uciye mu mareresi eka mbere no mu muziki. Ukamenya yuko mu mareresi nko maze imisi mubibona mubasanga kuri Iseke Films, niho biriko birabera. Ishikira uno munsi ikaba yitwa Intimba, imwe mu mafilme ariko arabikora yongera abica bigacika. Umuziki ni kuri Capital Sound, aho naho nyene bimeze neza, babahereza umuziki wa kanovera. Mutobona ahandi hantu na hamwe nk'abantu bitahuye bariko barakora amateka. Capital Center ikora byinshi cyane, ikanakorera n'abandi amareresi, bagafata amashusho mu manze yaba ama diplome yaba ama dot yaba ama mariage yaba ama birthdays n'ibindi byinshi, ariko kandi bakabakorera haba mu buryo bw'amasanamu ibintu bitomoye bisa neza. Hari uwisa avuga ngo twobisangahe muri abindimbo yitwa Isezerano, ikaba ari ya Refuge Band. Muraza kwihera ijisho muratubwira ico mwabonye, ariko kandi ushobora no kuraba yitwa hari ubuzima ni ya Audrey kuri Capital Sound niho iba iri. Nkuko twabitanguye uno mwaka twisunga cyane igisata c'amaresi, ni naco turiko turakoreramwe gose yamara tukanavanga. Ariyo mpamvu uno munsi tubafitiye muvyeyi muri ano mavuta nyene turimo turakwakiriye cyane. Murakoze gose. Mumeze neza cyane? Ni giki byemeza ko ari cyane? None ntumbona ndakeye vraiment ko kantu niko narindindiriye ati ari kina abafaransa bavuga ngo sasotozie abandi bakubwira ngo sasovoa ale wow ni Faransa bora ndakavuga gake umumama aba yaranize kano kantu tugashire ko tunagashimangire, kuko ubushakashatsi bumaze kwerekana yuko abantu bari mu bikorwa mvabwenge bafise n'ahantu baciye hitwa kwishuri biba ari byiza cyane, kandi biba byoroshe ko batanga intererano imatanye n'iterambere. Buno bushakashatsi namwe murabwemera? Iyo mu bintu siniko mvabwenge gusa mugani baza n'urudandazwa ruregereye aho hantu, nubwo wowe uri umutaxivero ico gukora cyose mugabo ufise mu bumenyi waciye ku ntebe y'ishuri
birafise intererano bitanga sinzi ko umaze kubibona mu buzima ubamo cyane gose ega byose ni mu mutwe kuba uzi guteka umutwe nyene ugakoresha akantu k'ubwenge ukawucanira ukawotsa ugasha ego mama ko abantu batanamuzerana twenza mugabo ndazi mu muzi nabi turaza kuhagera mwihangane mwidondore abadukurikiye kuri Capital Center mwidondore abadukurikiranye kuri ino TV yacu jewe abavyeyi banyise bareha ade bareha n'izina rya papa da papa wawe yaritwa bareha ego mugabo hari akantu kitwa nta bareha burya rero ako kanta baragakuye kubera kera tuciga wategereza kuja ufise umuvyeyi azi ubwenge yaca gushira muri alphabet y'imbere kuko muri konkuru urazi mwanganije baca baraba alphabet nta baca baragakurako nitwa rero yuko wari wacangwe witwa nta sinigeze nitwa baca bagakurako baca nitwa bareha ubunini nta bareha bisigura ko abantu bo mu rungano rw'imbere yawe benshi ni banta nta bareha nyine ntibari bwavumbura ibanga rya konkuru ntaryo bari bazi muga mama yaratse ubwenge yego yaragakuyeko kandi atari yarize mama ntawe uzi wewe mama avutse muri 1917 ku muzo w'ababirigi yararonse akaryo ko kwiga gusoma no kwandika yaratse ubwenge cyane muga kiriya gihe uzi ko abantu benshi biga mu kintu citwa yagamukamo yarijya nyene yeze muri yaga yari bandika indome bakazisongora zikava ku murongo umwe zikaduga ziserukira ko bari abantu bari bandika neza ikirundi urazi mama yaragiye no kwigira ububikira ego bico birangira hombye ntiyahombye yarahombye kuko yadahomba wowe ntubuhari kanisha oya yarungutse ahubwo yarungutse wumva yarahombye oya wumva umuhamagaro we yarawukurikiye arawugumamwo nacha ukoreye aho nyene rega ibikorwa bayikorera hose birumvikana cyane kabisa ni mama Adele na Ninde yarivuze niwe tuba twakiriye yamara mushobora kuba mumuzi kurindi zina mu bikorwa wabonetsemo kuri Iseke Films muri filime wakinye witwa gute nyibutsa jewe nitwa mama Elvis ni mama Elvis mwabonye uziko hari abantu bazi yuko no gutwenga udatwenga utwenze naho utwenga intwengo y'agahemo oya abanzi nabo barazi ko jewe imana yamaye impano yo gutwenga jewe jana amanezerewe imana yamaye impano yo kunezerwa kwe yego nabakuzi hanze ya film baravuga abantu bari kwatura muri no mwanya bakubonye kuri Iseke Films uri kurakina mu ntimba bakuzi kugera ubu nk'umumama mubi nyabona ahubwo kino kintu tugihereko kuko urashobora kuba uri kuratwenga ariko nyene asha mu bundi buzima atari neza biragoye kwivuga ariko wewe wanyawe uri umuntu ameze gute kubijanye n'ingeso jewe jende umuntu akunda abandi ndi umuntu aryoherwa cyane abanzi apana mu filime barabizi ko ndi umuntu akunda gutwenza akunda guteramisha abandi hanyuma umeze uko ugacobonekana muri filime umeze kujya bigenze gute filime nayo nurundi rwego filime uburiko uratanga inyigisho ku bantu bazokubona kandi utanga inyigisho y'ibintu bibaho burya ivyo dukina n'ibintu bibaho rero burya ivyo dukina urabikina nyene ukabibamwe nkuko umenga n'ukuri ni realite ukabiviva kugira ngo nababandi bazokubona babone ko ari vya bindi nyene biri mu kibano kubera biba bifise ababiteguye barabiteguye baragutora nyene nk'umuntu babona yuko bishoboye hama nawe ukabikina ubibayemo nkuko babiguteguriyemo nimba ndiko ndanakumva neza binasigura ngo ujya muntu baba babona akina ntabwo zigengeso bamubona nabisigura ko no mu buzima busanzwe ari kabameze kuko bitewe nabo bantu vuze ivyo baba bagoye canke bakwandikiye wambara ishusho y'umuntu bashaka kubawe ubwo simbeshe ndekasigiye neza
bijya nkina si ntabari jewe bijya nkina ndabibamwo nko mu gikino ubibamwo mu gikino ariko sikomeze jewe narifuza ko jewe ndi umuntu umuhepi umuhepi katuto turagacishamwe n'akongereza none ko rwagira ubuntu tukakamenya rege kukavuga ubuse tuzokavuga cyane kukavuga nyene aba uwo mwanya kabisa ego nubwo biruko haba hari umugwi w'abantu womenga barakwanga bitewe nuko bakubonye ariko burya muri rusange baba bagukunda bitewe n'umuzo wawe n'ibikorwa buri kurakora n'uburyo wabonekanye no kubaryohera kuko burya ushobora gukina menga uri inkozi y'ikibura umuntu mubi ariko nimba ubikinye wabishoboye amaso y'abaraba filime bazi uburyo filime imeze bagakwiye no kuguha amanota yawe kuba uba washoboye kwigana umuntu ukamukina bigakunda ibi bintu bya filime wabyigiye kuko uburyo uri kurabikina ubikina nk'umuntu abizi uno munsi watangiye gufatisha mu mwanya muto sinzi nimba ariyo filime ya mbere cyangwa ya kabiri ubonetsemo ariko amakuru mfise nuko atanyishi urakina urakinya ibikorwa biriko biragenda nkuko bimeze numvise imperekeranya warazize n'ibirenze imperekeranya uravyiga bisigura ngo kugira umuntu amenye ikintu araciga filime nayo wayigiye oya filime ntayo nize bindimwo kuko kuva nkiri umunyeshure kw'ishure twarakina amateatre hanyuma nko ku nsengero usanga hari igihe usanga dukina udukino ukamenyerera aho nyene ibintu byo gukina biraryoshe erega birafasha mu kwiryohera ni bino bita ngo entertainment mu rurimi rw'uno munsi bakashe divertissement ni divertissement nyene wagira ugisubira nko muganda guciremo oya cyananiye gusubiramo ndahomye kumburi kuragiye kandi wazana wagitoye nahatswe oya tukigerageza bavuga ngo entertainment ayo bitore no kunsumbya abantu seriously cyo nasumbije ndabyemera wisugitora no kunsumbya muri kuravuga uburyo mwakora amateatre mukiryohera mugeze ku nsengero mugakora utuntu kudukino wasengera muri katolike oya hariya menga ntibakina cyane ntuze mbwa mu baporoti byo mu gitondo muri Sunday school uri umwigisha muri Sunday school oya hari igihe usanga nka hariho iminsi mikuru y'ama movement ugasanga iyo movement urimwe murategura udukino gacubijamo kabikina biraza rero birabandanya wigeze wiyumvira ico kuko nimba niko navimba menga wari ukiri muto ico gihe c'amateatre ni umunyeshure nshiga 10e ni wiyageze ahantu wiyumvira yuko wobigira binini bikaba filme kubera teatre no kuhava tuvuga yuko ni nk'inzira iganisha muri filme nubwo nayo nyene yagutse ihetse n'ibindi byinshi nta munsi wageze kwiyumvira cyane kubera ikintu akora filme nanje nkamera nk'abanaka kuko abantu bakina amateatre bafise n'amafilme bariko bararaba misanzo amafilme ndakunda gose bwoshaka bugaca ndiko ndayaraba nga kuko noba nariyumvire ko noja mu mafilme oya navyo niyumvire kubera nta terrain nabona sinabona abo twokorana ariko abakinyi ba Ninde bari bahari cyagiye bahagaze neza mu gihugu bariko barabica bigacika unyibikije Ninde burya hajya muri Ninde harimo mwene wacu twe iwacu turabakomedi mama oya nawe ariyo hajya ujya bita Soleil Soleil ujya mwene wacu abyanyabyo cyane vyanyabyo bya SÉRIE hombe cha kintu ni kintu cy'umuryango n'umuryango bike turavi ni mwene wanyu ni mwene wacu ni mukuru wawe cyangwa ni muto ni mutoya hajya bisigura ko muvuka Igitega cyangwa Soleil yarongowe Igitega ariko siho bike turabanyagitega ego wabo amagande menshi amateke yarahonye mungu nako turakamenya nako twari tuzi kabisa yuko biri mu maraso ni marasonere marasonere impamvu ko nako kanwenga nabyisanzemwo urumva yuko ni ingabire y'umuryango mama urugendo ni rurerure ariko dushikane hano hantu tugeze Iseke Films iguhamagaye nguje gukina muri filme nk'iyo uri kurakinamwo yitwa Intimba hari igihe mba shaka kumva abantu yuko bibuka n'amafilme bariko barakinamo kuko naganiriye n'umuntu mu minsi heze
yakinye no muri film wanashaka iri hit namubaza kijya film aheruka gukinamo titre yirondeye nk'iminota 5 none urakora film ama episode 10-15 utibuka na titre wagezeyo gute wahamagawe gute wamenye n'abantu muri SÉRIE gute kugeza uginije muri film iri kirabica bigacika uno munsi nanje rero burya ndavyiyumvira bikansiga numvise bantelefona ndaza baca baranyinjiza mu bikorwa ngira bakumenye gute kuko hano hari abamama benshi hani Bujumbura kubera ki telefone yaje no kuri we ngo ba ngira hari umuntu yagize connection nanje urumva yari umuntu yabonye nkina akantu arabashikiriza ati ndafise umuntu yogerageza bizi cyane oya sinenda bizi cyane vraiment urumva burya ntawimenya yego peut-être ko umuntu yankonexe ko yoba yari yabonye akantu nkora mpinyanyura bukebuke sinzi rero ngira ugezeho niho babajije ati mwamenye gute burya je sinkunda kubaza hamwe tuza kuvana mu kino kiganiro atakibazo naho mbajije urambaza ndakwishura ntacu uzombaza wundi munsi sawa uhageze rero wasanze ari umuryango umeze gute ndavuga abantu mwakoranye igikorwa kumbure gishobora kuba kinabandanye ugasanga murashakorana n'ubundi nasanze ari abantu bameze neza urabona je ndakuze la majorité nasanze bangana n'abana banje nari nkuze vraiment muri bo ariko ari yadabuse nyene ahubwo nkunda igishinga nayo numvise bavuga yuko uba rimwo wimanura ukomeze nk'ufise ijya myaka bafise mugakina mukinjoyinga urumva nyabaye nk'ibintu byo gutinyana kugira ibikorwa nyene mu bikore nk'abantu bari muri generation imwe ariko bidasigura yuko umuntu icubahira afise canke uburyo utereza kumufata uba wabishize ku ruhande urumva aguma ari wa wundi ni nkuko je turiko turakorana kumbure ngana n'umuhungu wawe ariko tukayaga nk'umumenyesha makuru n'umutumire ibyo bintu ni ingingo waje wafashe kuko urumva babivuga nk'ishinga nayo timu mwakoranye cyane ni kusanga unameze ucubyisanga mu uko nyene oya jewe ndamenyera aho nshitse hose ndahamenyera ndi mu bakuze nifata nk'ukuze ndi mu banduta ndi yorosha gose aho no mu banduta ndi yorosha kubera burya si byiza kwishira hejuru mugabo yatavse ukagira mengana ibyo kwishwa kwishira hejuru hari igihe umenga umuntu yoca aza ashira hejuru ivyumviro vyiwe kubera ari plizaje ariko urabanza ukareka abandi bakagira ivyumviro vyabo ego wow kabisa uyu niwe mama Elvis vuze mama Elvis mwumve inabukwe w'umuntu yitwa Sammy nizere ko muri ko muraraba intimba ndiko navuga ibintu nk'ibi utaraba intimba ntabwo ushobora ko bitahura neza yamara ndabibuse kubera ko twikundanira umuntu yitwa Elvis n'umuhungu musanzwe muzi munakunda cyane yitwa Iseke ariko uno Sammy n'uwitwa Jaja Kanyana bamaze kuguhuza n'ujya musore ngo mukinane n'abandi bose mugahuriramo nabana ndiko ndavuga bitwa bakanyana n'abantu basanga bafite amazina babimenyereye hano ntabwo bawagize gukinana n'abantu kuvuga yuko bafite amazina akomeye muri sinema y'u Burundi burya rero Joyce Ninde abazi no kubamenya bwari bwa mbere duhuye muri filme intimba kuko abo twigeze gukinana ntibari bajya ariko naramenyereye siko ntari Joyce Ninde abazi rega kuri mu mafilme oya sinari ndabazi ariko ndabashitsemo nari twaramenyeranye nibaza yuko naje babonye yuko nzi kwiyadabuta muri ku masene ntibagusubirishijemo kenshi bikakunanira gose hafi yo kubiheba jewe oya si cyane je ntibakunda kunsubiza naho nshaje burya ndafata bukebuke kwakira direct burya zobimbwira muramubatse ntabanga bagira Ureke ibyo bitama behind the scenes filime yaraheze canke ikintu hagati bashobora kutwereka uhise bitahura
uko byari bimeze turayitunganya usanga bagushubijemo nk'inshuro 10 aya ntajeho bakareka kugukubita gusa kubera uri umuvyeyi oya no mwishuri sinadubuye cyane naho ntize menshi oya sinakunze kudubura da birumvikana cyane muri kurasigura uburyo byari bimeze bahishusho neza muri ko murakinana bakubwira ngo gira ibi byari bimeze gute bariyo twakinana burya uwo mukinana akubwiye ati gira uku aba ariko aragufasha kugira ngo igikorwa kibe cyiza umbwiye umpanuye narumviritse kandi nkakora kugira igikorwa kibe cyiza cyane umaze gukora baguhaye feedback imeze gute kwa kuntu ari ukuntu ukora nk'ikintu abantu muri kumwe bakubwira ati wagerageje mugabo uzora bukosora ibi nibi cyangwa ukumva bariko barakoma amasha bakubwira ati wow wabikoze neza cyane niko navuga kuri team kuko abafana bo baraza kutubwira ariko ico no bandavuga coco mu ma comment nabonye kuri Iseke Films nuko abantu benshi bagiye bakenguruka igikorwa cawe nubwo bamwe babivuga muri yamvuga navuza va mama mubi ibi nibiki team bano mwakoranye bakubwiye gute bigenda vyibuka bagushingira intaye imeze gute ariko barabona ko ngerageza gerageza bisigura yuko barakengurutse uburyo wakoze mugabo bakavuga bati nimba hari umuntu yokosora nimba mwogumana wokosora hana entrete iniyo filime ya mbere wari ukinyemwe kuva kuri ya mateyati nta yindi filime wari bwakoremwe Iseke filime nakinye netwibutse wewe wakinyemwe ya abantu kuri kitaba yibuka agahinda niyindi kwicuza numva ko nteramenyera zose ko bazimazemwo ubuzima uri kuri bamwe gute nta bantu mwahuye mu inzira ahubwo ati wabaye umustar kwakubonye ahantu barabimbwira gose niyo ndi mu nzira barabimbwira bakubwira gute ngo ndakina filme ngo uri wa mama ngo akina amafilme ntiwabonye mu yihe filme ntiramubwira nti burya ntinije ngo mukina neza nkaca numva nyene ndaryohewe ntibikujena nko mwibarabara uri kuragenda ukumva nk'umuntu wa mama ndamubonye ahubwo biranezera birakunezera kuko ngo ivyamwa vy'ivyo ndiko ndabiba biriko biraboneka cyane koko si abantu bafise imyaka myinshi nka jewe boja mu bintu nk'ibi ariko jewe birandyohera yego wow sasa rero twinjire muri filime ari naho tugiye guhereza wabonekanye nk'umumama mubi je sinza kubikwagiriza nkuko abafana bamwe babikwagira ariko womenga bibandanije wo hava usanga unanswe mu kibano nubwo twavuze yuko ukunzwe kubera iki wahise nko gukina umeze kujya twabonye umeze oya nabibabwiye si guhitamwo muri filime ntuhitamwo ahubwo abategura ibikorwa n'abatuyobora n'ababiyobora nibo baguhitishamo icyo ukina kubera baba babona ko ugerageza kugikina kandi ukumvisha lo public rero umva ntashwa muri filme ntiwitorera role barayigutorera sero uko bakubona yamara ibintu wakinye biboneka yuko ari ibintu bishobora kuba bisanzwe biri mu kibano abatavyibuka ndabibutse mwo gato ni inabukwe w'umuntu biba bibonekana yuko yanka umukazana wiwe urunuka kwa rugo kabisa ubona abantu babiri badahura menga ntibashaka no kubonana nubuhe butumwa bunyegeje inyuma ya bijya bintu reka mvuge kuri wowe simvuge ngo mwakinye wewe wakinye bisanzwe bihari nawe urabizi mwashatse kwigisha iki canke muri ko murabwira abantu ati urukundo rw'umukazana na nabukwe nta nuruhari nibibandanye bimera uko bimeze burya kuva kera baraci umugani ngo rwana uko ni mukazana gwarabaye akaramanda hasanzwe hariho n'umugani bivuga wonyene urumva ibijya twakinye bibaho rimwe na rimwe urasanga mabukwe ameze nabi atabonana n'umukazana umukazana naho yagerageza kumugirira neza inabukwe ntabibone akama mufata nabi kandi biranashoboka n'umukazana nawe ugasanga ameze nabi
nabuko naho yogerageza kumushira mu bandi bana bikanka rero tuba dushaka kwigisha abantu kugira ngo uwo mugani tukureho urwana bukwe n'umukazana ntirubeho ahubwo nabukwe afate umukazana nk'umwana wiwe umukazana afate nabukwe nka nyina je urumva je hariho abantu hariho umwana yigeze kumbwira umwana w'inkumi yabajije ngo mama kuburyo ngo wongura afise ngo umusore ngo umwana w'umusore ndamufise ari inkumi bikwibwiye oya kowe niwo bamabukwe nikubera iki kugira ngo bijye bintu kina namugani none ko amumbona je ubona meze kurya mbese bya bintu twavuga acha yibaza ngo gumuru ujya no mu buzima busanzwe niyo ntamwe ntisha vraiment utotenda kujane kwa kazana banje ubabaze uko ndabibamwo ivyo ndabafata nk'abana banje kandi nabo barankunda rero bijye umuntu akina siko abameze gusa n'ubutumwa abari karashikiriza kugira ngo ababuronka nabo bishobotse bikosore niba babibamwo uko biri kose uri umumama atangiye gukura urabiriye kandi uba mu kibano ukabona uburyo biba bimeze nashaka kumfashe kino kintu nubwo ku mpande zose wavuze ko atawuba yera bishobora gushikira inabukwe y'umuntu bikaba no kazana ariko uravye ku ruhande runini ibice byinshi hagati y'umukazana na inabukwe ninde akunze kuba intandaro ya byose gaje ndabivuge gute kwa kuvuga ati je ndavyahongeze imyaka maze kuvyo nagiye ndabona nabonye bikunda kuzanana kuri bana kuko byanka byakunda sisenkani oya bijya nta bintu ku mpande zibiri ushobora gusanga uruhande rumwe ari 50 undi 50 naho uzobibona uzomenye ko ku ruhande rumwe habaye akantu ko guhengeka nihe ubona bikunda kuzanana cyane burya kenshi burya abana bukwe burya ntugire ngo baroroha ntibavyorosha bana bukwe benshi ntibavyorosha kweri akantu kavuga yuko mfatiye kuri ico uvuze nyene ngo bishobora kuba bizanana kuri bana bukwe cyane bitewe nuko burya ngo iyo umuhungu arongoye nyina hari nahamera nk'umufuhiye akabona ko menga urukundo yo mugize ko niyaciye mu Mariye agiye kubimarira uwundi mugore ukwanka rukazana naho avuga filosofi nawe yo nuko nyene bimeze bama bapfusha cabona yuko uwo mukazana agiye kumutwara ivyo umwana wiwe yahora muha none ufuhira umugabo w'abandi gute irega abari umuhungu wawe muga abari umugabo wundi muntu ntiyo kubera umugabo Erega ico nico nyene kigoye baba bakwiye gutahura umwana wamuvyaye uwo wamuvyaye uzi yuko ivyo byose azogenda kuba kugwiwe kandi ugo rugo gwiwe nago akwiye kuruteza imbere wowe ntakwibagira muga wa muryango wowe mushasha niwe akwiye kwitaho gusumba wewe ntakwanka wowe ni mama wewe ntakwanka ariko umuryango mushasha agiye gutangura niwo akwiye kwitaho cyane ahubwo uri umuvyeyi mwiza umufasha gushingisha imizi ugo rugo rushasha yaronse uramushigikira hakumufasha kurusambura wow kirumvikana cyane ugire ko unampanurira abamama bameze nk'ujya mama Elvis babonye kuko nsanze nibo benshi cyane gusumba uyu Samia nuko abamama Elvis baragwiriye gusumba basamiye mpera impanuro abantu bameze nk'aba mama nukuri nagoma ntere akamo aba mama baronka abakazana babafate neza nk'abana babo kuko iyo babafashe neza n'abahungu babo baca babaho neza baguma baba muri wa munezero mu rugo rwabo bakagubaka neza bareke kwikunda kuko bige bagira bavyita kwikunda bareke kwikunda bareke abana babo bakure nabo bakure bubaka ingo zabo zigume hanyuma nizeye yuko nabo bana nabo badashobora guheba abavyeyi babo aca agufasha akaguha two bikwiranye ntakwibagira rero nk'abavyeyi twavyaye abana bagasohoka
tubafashe vraiment gutsimbataza ingo zabo aho kubafasha kuzisambura. Ese ga muvyeyi na kandi kantu mise nibaza ntibishobora kuzanana ku musore wewe ku mugabo nukuvuga ngo wa turi kuri abantu babiri nabukwe umva dufise batatu nabukwe umukazana abo bantu bahari nuko hagati yabo hariho umuhungu ntibishobora kuzanana ku muhungu ugasanga niwe abyitwaramo nabi ntazi uburyo ashobora guhuza mama wiwe n'umugore wiwe. Nabyo birashika ugasanga wa muhungu ace yibagira gose abamuvyaye akabashiburira nkahariya navyo si vyiza. Abakwiye kwibuka yuko barya nabo baramukujije ntibamushaka ko vyose nka kwa kundi, ariko ngo yaguze ibitenge kimwe 2 3 10 kugeza kuri 10 biragoye indwi mukazana yambara ugasanga mama wiwe aracari kuri imbaritera igiti nimwe muzizi kagashari ngo gaca kaduka. Ariko vyose burya ni mu mutima niva ku muntu hamwe nawe nk'ubu byihangane ukabona umuhungu wakabona guma yambika umukazana babayeho neza imicera kanyama barasa umunsi ku munsi ariko wirengarenga ari kugeza hano. No vyihanganira ku ruhande rw'abanje no vyihanganira vraiment kuko erega si ngombwa ngo naramuvyaye ngo nanje ngo ego vyari vyiza ni vyiza yuko umwana aherekeza abavyeyi biwe kuko nabo baramugiriye neza mugo ugasanga uwo mutima atawafise bishaka umuteramwo atabishoboye rero uriyakira ukamuha amahoro cye kubwanje no bigira mugari habatobigira ariko abona bo bashatse bo vyikuramo kuko uwo mutima ntushaka kuwumuteramwo atawafise. Ikindi nakuyemo nasanze abakazana nabo nyene ntibera ni nkuko mwino filime mba bitarana dushobora kuzobona Sammy nawe nyene yadukanye ibindi bintu tutazi ugasanga araremerewe nko mu rugo atangiye gucinya umugabo ugasanga araremerewe na inabuko atangiye kuzarajana insaku iwabo kwa nyina bigateranya imiryango nituzi iyo bizoherera nyabuna tube turacanga impanuro hakiri kare nizi impanuro nazo bano bakazana bakwiye kwicara bazi bitware gute imbere yabaye nabukwe bitware gute ku bagabo ariko tubihuza niyo miryango ibiri bayamaze kwinjirana. Abakazana nabo nabone barakwiye kuhagabira kuko hari habaza bishizemo ati umugabo n'uwi wanje nta kintu kimwe akwiye gusubira gufasha ari wabo ahubwo agahitamwe yuko umugabo yofasha cyane abi wabo wiwe bana bukwe ugasanga amukwega gufasha cyane iyo yavuye ariko burya ari umukazana mwiza avuga ati uhe ba mama uhe na ba mama wawe bose tuze turabasangiza usanga umubano wabo bantu bose ubaye mwiza. Abakazana nabo nyene hari abagoye barakwiye kuzaragira effort babona yuko bagiye mu muryango mushasha bagiye mu muryango nka kujya kwiwabo abashike bakunde bana bukwe. Basebukwe nitukunda kubavuga abagabo ntibakunda kuja mu basebukwe ntibakunda kubija aba bimwe bya kera bita nimbara gutera intobo bari kugirana ubibona nca ndavyumva oya abasebukwe ntibakunda kuja mu burofa na cyane ko badakunze kugira aho bahuriye gose usanga nakabazo kadutse aca gatuma inabukwe ati byo mukazana wawe ntiwaraba mukagira ibintu ubu ntimwo kwiyunga abatama babibereye mu bindi bintu ntabwo bakunze kwinjira muri ivyo bintu muvye tugushimire cyane ku kanya waduhaye ariko kandi unkundire duhereze mu tuntu n'utundi yo mpuye n'abantu bakuze hari ibintu mba nibaza nkumva ngo reka nze ndabibabaze bigira ikintu vyubatse cyane abakiri bato nibo bakunda kurabina biganiro vyacu bize bigira ikintu bibigishije ufise umukobwa wawe ageze mu bigero akabageraje kubaka hakaba hari abahungu babiri bamukeneye muri abo bahungu babiri umwe aramukunda cyane nukuba umuhungu arakunda uwo mukobwa wawe cyane ariko umukobwa wawe amukunda bibayabaye hakaba hari n'undi muhungu uwo mukobwa akunda cyane ariko umuhungu nawe akamukunda bibayabaye uwo muhanura ngo arongogwe nande muri abo babiri muhungu mu rukundo burya mu rukundo burya umuvyeyi arajamwo dufate yuko umwana wawe aje kuvuga ati mama ndananiwe ijambo rya nyuma ni wewe muri bano basore babiri ntwagwe nande uwo muhanura kuja kurinda twagwa n'uwakunda we w'umutima we ukunda
ariko wewe amukunda bibaye rurahava rugakomera cyane cyane aje kuwo akunda we nyene akunda yego nje nivyo niyumvira ibibazo mwene ivyo nta na comment tubigiramwo guys mwakoze kubana natwe ariko namwe mutange comment guhera ku byambere ariko kino kintu duhereje ko naco nyene mutubwire uburyo muba muvyumvira cyane tubashimire ku kanya muba mwafashe mudukurikirana mugire subscribe muri benshi mugiye kuza muraronka n'ibindi byinshi byiza bizoca hano kuri Capital Center ariko kandi munyarukire kuri Iseke Films murabe byiza biba bihari babandanya babahereza umunsi ku munsi we love you so much hasta la vista Capital Center where hard work pays off.